Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike. Turazagaruka kandi ku biriko biravugwa mu mugambwe ya CNDD-FDD ndetse namwe mu mabanga abarundi batari bazahejeje kumenwa n'umwe mu ndongozi zo mu nzego z'igihugu yaciye ku rugamba rwa FDD, kandi nanone tukaba twayaze mu vyo twahumviye mu kiyago cyose twagiranye. Reka tubasangize ibi hari igihe vyogira uwo bigirira ikimazi. Yavuze ati nta na hamwe havugwa ihinduka ry'ibintu ngo bikunde abantu batagiye hamwe. Kuva ku ntwaro ya cami amabanga y'igihugu yazezwa abarundi batandukanye bava mu miryango itandukanye, bamwe bose bakagira ivyo bajejwe. Ati twikukira niko vyagenze. Abaswahili bari bashoboye gutegura urubuga rw'urugamba rwo guhangana n'ababirigi, ariko hariho ivyo batashobora, arico gituma basavye umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore aze kubashigikira, haraza n'abandi barundi. Yongera ati no mu rugamba rwo guhabuza demokrasi niko vyagenze. Igituma CNDD-FDD ari umuhari wonyene wakomeye ukagera kure nuko warushigikiwe n'abarundi benshi mu budasa bwabo, bamwe bose bakagira ivyo bajejwe. Uwo muzokumva yiyitirira urwo rugamba ubwoko runaka, uwo ni gihwijagira mwitongo kitazi gutandukanya icatsi n'ururo. Akavuga ko igihe Petero Nkurunziza yahitamwo guhemukira abarundi mu gusambura umugambwe CNDD-FDD bavunikiye mu kushikana ku ntsinzi, abarundi barasubiriye bishira hamwe mu budasa bwabo kugira bamwiyamirize mu maso y'amakungu. Yavuze ko mu gutangura gutoba ibintu yahenze abarundi n'amakungu ko ari umukuru w'umugambwe Hussein Rajab amubuza gukora neza, ko bikenewe yuko amyikurako kugira abone uko ashitse ivyiza ku barundi. Mu ntango bamwe baramwizeye ko ivyo yavuga vyoba ari vyo kuko yabahumisha amaso umwambaro w'umusenzi, ariko mu nyuma abarundi bahavuye batahura ko bahenzwe, ariho biyemeza guhaguruka kugira bamwiyamirize. Muri systeme ya CNDD-FDD ngo baricaye bariga uko ivyo kwiyamiriza Nkurunziza vyogenda kugira ntibihave bisambura aho gukiza. Ngo burya kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 imikebukano yagoma iba mu ndongozi zitandukanye, zaba iziri mu butegetsi n'izitwa ko zitavuga rumwe n'ubutegetsi kugira bategure iryo genda rya Nkurunziza. Kugira hemegwe ico gikorwa nuko hari hapfunditswe k'ikibazo atari CNDD-FDD, ahubwo ari akagwi gato kahawe impigi na Nkurunziza bisabwa ko kakwa ubwo bubasha, hanyuma abagabo biteka n'ijambo bari muri CNDD-FDD bace bafatanya n'abandi bava mu yindi migambwe mu gushiraho intwaro rusangi izobijejwe kugarukana ihumure mu barundi, mu nyuma hategurwe amatora meza azotuma abarundi berekana uwo bizeye yobarongora. Muri systeme baciye baha ubutumwa bw'ibanga abategetsi bo hejuru mu nzego z'umutekano kugira ntihagire uzohirahira ngaryo urwara abazoba bari mu myiyerekano, kuko azoba ari y'amahoro, abanyagihugu bazoba batekanye. Umuhamagaro w'imyiyerekano waciye mu bihebeye Imana ku kivugo cagira giti sindumuja, warafashije mu guhintege rero abanyagihugu. Uyu mutegetsi yavuze ati icatubabaje nuko twategurira hamwe ibintu nk'indongozi zaserukiye imigambwe itandukanye harimwo n'uri ku butegetsi, ariko mu batavuga rumwe natwe hagacagira abaja gutegura ibindi ku ruhande batwihunze. Ngo izo nteguro zibanga za bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nizo zavuyemwo akarambaraye twabonye. Yavuze ati burya kuja mu myiyerekano nta murundi yari kuvyuba uko atazi ko umutekano wiwe ukingiwe, kuko n'uyu munsi ivyo kwiyamiriza ntibibuze, ariko ntawo kuyadukiza ayitanguze bitateguwe n'ababijejwe. Nico gituma twari twasavye abarongoye abandi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kuja imbere mu myiyerekano kugira bubahure abarundi ko ataco baba, kubera twari twabihinyanyuye mu nzego z'umutekano. Ngariko bahavuye bamenya ko mu nyuma hari abanyepolitike bahenze abanywanyi babo, bahabwira ko iyo myiyerekano boyigira inzira yo kurandura n'imizi ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Imyiyerekano igitangura harimwo abarundi bose bava mu migambwe yose, bava no mu moko yose,
ariko buke buke abari mu myiyerekano bagiye barigaburamo imirwi. Abitirira ubwoko bw'abatutsi batangura kwinuba abo mu bwoko bw'abahutu, ndetse n'abo mu bwoko bw'abahutu batangura kwinuba abo mu bwoko bw'abatutsi. Avuga ko muri systeme bari bafashe ingingo yo gushira mu biyerekana abahoze mu rugamba demobilize, bakora mu iperereza kugira batere intege abari mu myiyerekano ko ataco baba, bongere kandi babere ijisho systeme kugira ubujejwe umutekano wese yohirahira akarenga ku mategeko acahanwa. Ngo bamwe mu bari mu myiyerekano rero baragumutse ko badashaka uwo ari we wese yegereye umugambwe CNDD-FDD yobazamwo, kuko ku bwabo bashaka kugwanya uwo mugambwe n'abawo bose. Ikintu cyose iyo kimaze kujamwo amacakubiri yari yo yose kiba gipfuye. Buke buke bamwe bakumira abandi, abakumiriwe biyonjorora, harageza aho imyiyerekano isigara igwiremwo abantu b'ubwoko bumwe. Mu nyigisho mbi bahawe bababwiye ko inzego z'umutekano ari za Nkurunziza, atakuntu bomwiyamiriza ko zo bakazihoza. Ngo niho hatangura kujamwo abarenga karimbi, batangura kugwanya abajejwe umutekano mu kubatera amabuye hamwe n'amacupa yaka umuriro. Ngo muri systeme rero baragerageje kwamama kugira abari mu myiyerekano bareke gusotora abajejwe umutekano ni hahave haduka intureka, ariko bibi vy'ubusa kuko bari bafise abandi babaha amabwiriza. Kakarwi k'abanyepolitike kanuka amacakubiri y'ubwoko n'ay'intara kamye kavugwa mu bibazo Uburundi bwaciyemwo, niko kahenza abari mu myiyerekano bitwa ko basangiye ubwoko ko naho bopfa imiryango yabo izoshumbushwa. Akavuga ko ayo mafaranga y'ishumbusho yari yemewe n'ibihugu bimwe vya Buraya vyanyo bifise ukuboko mu ngorane Burundi bwagize, kuko bashaka ko ba Barundi baba ibikoresho vyabo aribo baca bafata ubutegetsi maze bamaze gutembagaza CNDD-FDD. Nukuvuga ko imyiyerekano yari igamije gukuraho Nkurunziza n'akagwi kiwe bari bapfukamye mu nda igihugu, yahavuye ihindurirwa intumbero n'ababacangero b'abakoroni bategura kuyikikamwo mu gushaka kugarukana za ntwaro zishe Rwagasore ndetse na Ndadaye. Ngo muri systeme bari bategekanije inzira zibiri zo gukuraho Perezida Nkurunziza. Inzira ya mbere yari yo gukoresha imyiyerekano y'abanyagihugu kugira bari muri systeme bamwegereye bazoronka ico bogerako mu kumwumvisha ko adakinjuye amakunga ashobora kumufatira ingingo zikomeye maze akarekura ubutegetsi mu mahoro. Ingingo ya kabiri kwari ugukoresha inguvu za gisirikare bakamukuraho ku nguvu bishitse hakagira ibitagenda neza mu nteguro ya mbere. Ngo muri systeme bo bari bafashe ingingo ko atamyerekana izobera mu gisagara hagati kugira ntihagire abahava bikikamukiza ngo bagire ivyo bonona mu gusahura canke mu konona ibindi bintu. Ubona ko mu gisagara hagati ariho hari ibikorwa nkoramutima vy'igihugu, ariko kakarwi k'abatovyi kaguma gashaka gushora abari mu myiyerekano kugira binjire mu gisagara hagati, kabahenda ko bahafashe ariho Nkurunziza yogondozwa agakinjura. Iyo nararibonye ku rugamba rwa FDD ikavuga ko muri systeme bamaze kubona ko ivy'imyiyerekano vyamaze kononekara, baciye bashira mu bikorwa umugambi wa kabiri. Nubundi abarongoye systeme babiteguye ku buryo ico gikorwa kitokwitirwa umugwi ubu cankuriya. Nubwo wari imbere yari General Godefroid Niyombare nk'uwuva muri CNDD-FDD, abandi bari kumwe bava mu yindi migambwe canke imihari nka CNDD, Frorina, FAB, FNL n'iyindi. Mugabo ngo nubundi basanze kakagwi karabinjiranye kuva mu ntango. Inama zotoba ico gikorwa zabereye igoma mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ngo nkuko ako kagwi kabitegekanya kashaka ko umugwi wa mbere wateguwe na systeme urongowe na Niyombare uhagarika ubutegetsi bwa Nkurunziza. Mu nyuma ako kagwi kagaca kaka ubutegetsi umugwi wa mbere kabagirije ko kasanze bakorana na Nkurunziza mwibanga. Ako kagwi kari kateguye inzego zose kuva hasi mu ntwaro gushika hejuru. Ico kari karindiriye kwa ruko bagarukiraho Nkurunziza gusa. Sivyo gusa ngo hategekanywe kandi ko no mu nzego z'umutekano abaciye ku rugamba mu mihari yagwana bari basanzwe mu mahanga akomeye, bamwe bari kugandagurwa abandi bagatabwa muri yompi. Amabanga akomeye agahabwa abahoze mu gisirikare ca kera FAB gusa bava mu bwoko bw'abatutsi kandi bava i Bururi. Ngo burya naho mu muryango hovuka imihirimbiri ntihaburamwo umugabo.
ngo batumirwa muri izo nama z'ibanga z'igoma bo mu bwoko bw'abatutsi harimwo abataremeye ko inabi yategurirwa abo muri CNDD-FDD yoshirwa mu ngiro kuko bobo bari ivyabona ko muri CNDD-FDD harimo abagabo barota ineza y'igihugu na bene co badakumiriye n'umwe. Izo ntwari z'abarundi rero bo mu bwoko bw'abatutsi nibo bahavuye bibiri banga abarongoye systeme ko boraba uko bohagarika ivyo bateguye kuko binjiranywe kandi igihugu gishobora kugwa mu kaga gakomeye. Ngo nubwo amabanga yako kabi yamenyekanye atevye ariko kuba bitagiye mu ngiro vyararokoye ibitari bike. Inkuru zikavuga ko muri systeme bari bateguye ko bamwe mu bari bazwi ko ari abakozi ba Nkurunziza ariko basanzwe bakorera systeme mwibanga abo bita ba Jean Double bari kwegeranirizwa hamwe bagacungererwa umutekano kugira abatabizi ntibaze kubagirira nabi kurya vyabaye ku radio y'igihugu RTNB. Yagize ati ku radio na televiziyo vy'igihugu hari hegeranirijweyo benshi mu systeme yakoresha mu kwegera Nkurunziza bizwi n'abake. Uyo mugambo bandanya hari hateguye ko hinjirayo niyo mbare n'abandi babiri kugira avuga ijambo rya nyuma hanyuma abariyo akabafata nk'abishikanye atanumwe agiriwe nabi. Ngo kuba abari bajejwe umutekano wo kuri radio na televiziyo vy'igihugu baragwanye cyane ntibari ko bakingira radio ahubwo bakingira abari bariyo kuko bari mu nzego zikomeza igihugu nka zose niyo bari nayo amakuru yari yamaze kumenyekana ko abiyonkoye kuri niyo mbare bashaka kuza kubica kuko niyo yari intumbero yabo. Ngo mubazi vy'urugamba barazi ko radio y'igihugu atari ifata igihugu ahubwo ikoreshwa mu guha ubutumwa abanyagihugu ko igihugu kitari mu minwe y'uwo bari bamenyereye kuko abajejwe umutekano bo bahindura ibintu ntibahabwa amategeko biciye ku radio hari izindi nzira zabo acamwo. Ngiyo injavyi zitabitoba nta cyari kigoye cyarimwo abajejwe umutekano bari basanzwe mu bibanza bikomeye vy'igihugu nibo bari kwitwa ko bahinduye ibintu kuko mu bajejwe umutekano hoho ntibigoye iyo ugukurira aguhaye amategeko yashira mu ngiro uko wayahawe. Ngo rero abari guhindura ibintu bigabuyemwo kabiri bamwe barahawe amategeko yo guhagarika ivyo barimwo vyose babwiye ko binjiranywe ubwo nyene baca barabihagarika. Ubundi mugwi waranse guhagarika kuko wari usigaye uhabwa amategeko ava muri kakagwi k'abatovyi bababwira ko igihugu camaze kubashika mu minwe badakwiye gusubira inyuma. Igituma ibintu vyagoranye cyane nuko benshi mu bajejwe umutekano bajuragiritse kuko amategeko yaza avuguruzanya kuko vyari bigoye kumenya uwahemutse n'ukiri ku murongo. Gakarorero abari bahemutse bakorera kakagwi barakwiragije ibihuha ko abahagaritse icyo gikorwa aribo bahemu kuko bariko bahabwa amategeko na Nkurunziza bituma bamwe mu bari kumwe na niyo mbare baraswa kuko bagirijwe ko bahemutse. Yavuze ko hariho amabanga ya politike babigoye kuyashira habona. Ngakarorero systeme yari yabwiye abahanuzi ba Nkurunziza bamwumvisha ko ategerezwa kuja mu nama yo muri Tanzania nubwo ibintu vyari vyifashe nabi mu gihugu kuko ikibazo c'ikiringo ca gatatu kiza kuba mu bikomeye biza kwigwa. Ngarika intumbero kwari kugira systeme yigizeyo Nkurunziza ntatembagazwe ari mu gihugu. Amakuru akavuga ko abarongoye systeme batashaka ko Nkurunziza agandagurwa kuko umuryango wiwe umuvyeyi wiwe n'umukenyezi bari barasavye Hussein Rajab igihe baje kumuraba mu mpimba ko yakora ibishoboka vyose ntihagiraho bafata ingingo yerekeye Nkurunziza bazoca inkoni ngufi. Yavuze ati erega Nkurunziza yari uwacu kuva tukiri ku rugamba nitwe twafata ingingo zibiba n'ibitaba nawe yakurikiza ingingo zafashwe kuko ntiyarazi umuhari uko wubaswe. Nitwe twamutabaye igihe yariko araturatura inyamabuye ubutegetsi bushaka kumugandagura turamwakira. Nitwe twamutabaye igihano cyo gupfa yari yaciriwe n'ubutegetsi bw'ico gihe. Nitwe twamugaruriye umukenyezi w'igihe bavana kubera urugamba. Twe twamushize imbere ngaserukira umugambwe mu matora ni natwe kandi twamye ducungera umutekano we ngabansi b'umugambwe n'igihugu ntibamwirenze. Natwe twari dushoboye gufata ingingo yo guhagarika ubutegetsi bwiwe. Ngo ivyavugwa ko Nkurunziza yari yaraguze abana bariya mu bihangange vya systeme mu kuba amafaranga menshi kugira bamuyoboke ni ibinyoma kuko ayo mafaranga sayo yaba yakuye mu nziwe kandi ntiyari kubabegera kuko siwe yabasumbije kugwanira igihugu. Ngo kwitwa umukuru w'igihugu muri systeme wabo abari iteka baguhaye ariko suko abari wewe uri intore kurusha abandi
ku bwabo intore ni ukora izo systeme iba yarateguye ku neza abarundi na bene co, ngo nico gituma iyo systeme ibishatse ihagarikwa wese aba yataye intumbero batitaye ku vyubahiro aba afise na kare ivyo vyubahiro aba yabishitse ko kubera systeme. Yavuze ko Nkurunziza yashitse mu Burundi aciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura amaze iminsi 3 muri Tanzania. Ngiyo minsi 3 Nkurunziza yamaze yose kubera yari afunzwe nk'uko vyavuzwe, kandi si kubera ko hariho icizere k'itembagazwa ryiwe ryari kubandanya, ahubwo systeme yaza yamaze gufata ingingo ko kumugarukana kuko umugambi wazo wamaze kononwa n'imihirimbiri, hanyuma akazotegurwa ibindi bikorwa mu nyuma. Ariko Nkurunziza ntiyari gushoka agaruka mu gihugu systeme itarizera ko inzego z'umutekano zasubiriye gutekana. Ngo muri systeme babwiye inzego z'umutekano bati systeme yisokoye ubu bikorwa byose biri mu minwe ya General Major Celestin Ndayisaba. Ku bari bazi ivyo ariko biraba baciye bamenya ko bakwiye gukora ibishoboka byose bagatabara igihugu kuko cyari kigira kigwe mu isanganya. Ubwo General Major Celestin Ndayisaba yariwe kuboko kw'iburyo kwa Major Petero Buyoya mu bikorwa byose byaba mu Burundi. Ngo kurwanko rwambijwe inzigo y'akazikiro General Celestin Ndayisaba yanka Hussein Rajabu abahawe ubutumwa baciye bamenya ko ibintu vyahagaze kuko ivyo Celestin arimwo Rajabu atobibamwo. Uyu munsi Celestin Ndayisaba ari mu iborero rikuru rya Muramvya, avuga ko kugira systeme ice intege ako kagwi kari katovye ibintu buri nyamitwe yagiye muyinga gukwiragiza ibihuha ko yagiye gutegera Nkurunziza vyavugwa ko ahava yinjira mu Burundi aciye ku rubero rwa Tanzania n'u Burundi muri komine Giteranyi ahitwa Rumandari. Muri iryo joro kandi vyavuzwe ko Nkurunziza yinjijwe mu Burundi mu modokari y'umugwizatunga wahi Muyinga acaguma aja kurara Ingozi. Ati none umukuru w'igihugu yova hanze y'igihugu yatswe gutembagazwa ku butegetsi hanyuma akakirwa n'umugwizatunga hakwakirwa n'igisirikare gihetse ibigwanisho rutura. Ngigituma atabasirikare bagiyeyo nuko Nkurunziza atariho yarari, kandi ntibashaka ko bimanywa na benshi ko atawuriho kugira ico gihuha kigira inguvu. Muri uko gukomeza ico gihuha muri systeme babwiye uburongozi bwa radio na televiziyo vy'igihugu RTNB gucisha kumbonesha kuri amashusho yerekana Nkurunziza yagarutse mu Burundi. Kubera abarundi bari batekewe n'ubwoba ntawahinyanyuye ko arya amashusho yerekanywe ari aya Nkurunziza yugurura imyamamazo y'umwaka w'ibihumbi 2015 guhera Muyinga, Ngozi, Kayanza na Bujumbura. Ivyavuzwe ko Tanzania yahuza cyane Nkurunziza n'ubwangushi. Ngo nta ndongozi nimwe muri CNDD-FDD yigeze igira ijambo muri Tanzania kiretse irungitswe na Hussein Rajabu. Ngo n'umuhari CNDD-FDD washigikiwe na Tanzania ku bwa Hussein Rajabu, nico gituma ata wundi muhari wigeze utona muri Tanzania nka CNDD-FDD. Kuba Tanzania rero ihuza na Hussein Rajabu nuko asanzwe afise amaraso y'abanyatanzania kubwo abavyeyi biwe bafise inkomoko muri ico gihugu. Ivyo navyo sibishasha kuba Tanzania yamye ifasha abayo bitwa Barundi. Kuba kuri ingene urugamba rwo guhabuza intahe yo kwikukira rwagenze, barabonye ko Tanzania yafashe mu mugongo Burundi muri urwo rugamba kubwo abaswahili bari barugize. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yarakuranye na Julius Kambarage Nyerere bivuye ku baswahili b'abarundi babahuje. Kubera abaswahili muri Tanzania bakomeye mu nzego z'igihugu n'umugambwe Chama cha Mapinduzi uri ku butegetsi, nico gituma bashigikiye CNDD-FDD kuko yari hagarariwe n'umuswahili mwene wabo Hussein Rajabu. Ngo nta kuntu rero Tanzania yari guhindukira igahuza na Nkurunziza atari umuswahili atanshuta afiteyo, kandi yariko arimbira icumwana wabo. Ngo muri systeme bari barasohoye itegeko ko vyagenze nabi mu bajejwe umutekano bagahagarikwa canke bagakomerekera mu ntureka z'umwaka w'ibihumbi 2015 kizira kubagirira nabi, nkuko nabo bari babujijwe kugirira nabi bahora bitwa abo kwa Nkurunziza igihe umugambi bari kugenda neza. Intwazangabo Colonel Darius Kurakure yararenze ko ayo mategeko, avuga ko adashobora kwihanganira abashatse gutembagaza ubutegetsi acaja kugandagura abatariko baravugirwa mu bitaro bimereki. Hari amakuru avuga ko Colonel Darius Kurakure yoba ari mu vyara kuze wa Nkurunziza, akaba arico gituma abamukurira bamuhaye amategeko akayarenga ko kugira ashimishe umunyamuryango wiwe.
Ico gikorwa ca Colonel Darius Kurakure carababaje uburongozi bwa systeme, nabo baca bafata ingingo yo kubuhana bihanukiriye kugira abamugendanira ntibagwe mu mporero, ngo nibwo systeme yateguye ko ico gihano yo gihererwa mu biro bikuru vya gisirikare. Imvo yatumye bategura harya hantu nuko iyo atariho ukora neza ugiye uza nk'umushitsi abakugendanira ukabasiga ku irembo. Ngo General Prime Niyongabo ari mu ndongozi za systeme ku rwego rwa kabiri deuxième langa zanka akagaye. Kuba Darius Kurakure yarubahutse akarenga ku vyo yamubwiye, ingaruka zategerezwa kumubera mbi cyane. Yatubwiye ko kuva Burundi bugwanira intahi yo kwikukira hari abarundi bashira imbere neza ya bose, bashatse kuja hamwe n'abandi ngo basangire ikivi bagaca bahemukirwa. Ngo uwo mutima rero w'ubuntu wo gusangira ikivi n'abandi bawugira kugira iyo nsinzi ntihave yitirirwa umugumwe w'abarundi, abandi ntibahave bisanga bakumiriwe. Mugabo uko kuja hamwe niko kugaruka ukaba ingorabahizi kuko hatabura abagoboka. Ariko ngo kubwiwe arizeye ko ubutaha systeme izovyitwaramo neza, inyuma yaho bamwe mu bari intambamye bagiye barava mu nzira, akazokwifashishwa abasanzwe bazwi ko ubunyangamugayo. Yatwijeje ko insinzi yamaze gushika kuko igihugu gisanzwe kiri mu minwe y'abari muri systeme, hasigaye ko ababijejwe bafata ingingo yuko ibintu bihinduka, abarundi bakikangura mu gatondo bahema uwundi mwuka. Ngo mu mwaka wa 2015 rero abavunye ko Nkurunziza yahabereye umugabo atsinda bashaka kumutembagaza ku butegetsi, yigarukana ku butegetsi n'abahwama bahwamikishijwe amaguru kuko bafise udutwe duto tutotahura uko politike ihingwa. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niwe utari wafyonda ko kugira ngo toje cikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa, bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yo mu gisata ca politike, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Numuhuza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.